uwabaye umushikiranganje wa mbere w'u Burundi hakarongora n'igipolisi c'u Burundi General Avuye Bunyoni yaraye yangiwe ko yorekugwa byo gateganyo mu nyuma y'iko rero ariho yarayirutse kubisaba akavuga yuko amagara yiwe atifashe neza ndetse afunzwe mu buryo butari bwiza agasaba senare yuko yorekugwa. Baramubwiye ko rero bazamuhereza inyishu mu masaha arugwa muri 48 gushika no mwanya amakuru ahejeje kudushikira aravuga yuko uyu mugabo yahoze yaragikomerezwa muri CNDD-FDD cyane yuko rero yari umwe mu bavuga rikijana yaraye rero sentare ntayinyuzwa yaraye yatse yuko nyene General Bunyoni ari kugwa byo gateganyo mu ntahe y'ikese yo kuwa gatanu uheze kwigenekerezo g'14 ruhuma 2025 General Avuye Bunyoni yari yarasabye sentare ntayinyuzwa mu gisata cayo cagasambura manza yuko yori kugwa byo gateganyo kubera amagara yiwe nyene abangamiwe. General Avuye Bunyoni arafise ingwara ya diabete yo ku rugero rwa kabiri akabavuga yuko nyene atamerewe neza icakora abarongoye ibohero rikuru rya Gitega bivuga yuko rero ryari ricungiwe umutekano ku rugero rudasanzwe aho rero abagize inzego nkuru z'igihugu mu gipolisi ndetse n'igisoda bari babukereye mu gucungera ibohero ndetse n'amabarabara yerekeza kuri ibohero rikuru rya Gitega akaba ari yari yugawe atamuntu numwe arekuriwe kuba yoginjamo canke ngarunyuremo. Baravuga yuko nyine uyu General Avuye Bunyoni abasha kuba yorekugwa n'ubundi kabiri mu ndwi akaba yomara iminota 30 hanze. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho rero akaba asigura yuko ngo na muganga igihe amukenereye aca aramubona ndetse akaba abasha kuba rero yoronka imiti igihe ayiboneye nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho nyine akaba ariko aragaragaza neza yuko uyu General Avuye Bunyoni ashaka kuzakomeza gufungwa ubuzima bwe bwose nkuko bizoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Uyu mugabo kandi biravugwa yuko boba bashaka yuko yozopfira mu munyururu nkuko amakuru yamara dushikira ukurikije ibyatangajwe n'umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo rero ubwo yari mu Cirundo ariko aratanga ikiganiro n'abanyesha makuru yaravuze yuko uyu General Avuye Bunyoni ajya gufungwa abagumyabanga cange indongozi nkuru zari zibizi avuga yuko nyine uko byogenda kose niyo yori kugwa atacyo ku Burundi byohinduka ko avuga yuko nyine atani kigongwe ategerezwa kugirirwa nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Mu nyuma y'iko kandi ingwano zikomeje kwerekeza ahari abasoda b'abarundi muri Kivu y'Amajyepfo nkuko amakuru yama aradusumira abivuga ibikomeje kugenda biragaragara nuko abasoda b'abarundi bakomeje kugenda barahunga ku rugero rudasanzwe ndetse imiryango imwe n'imwe irakomeza kugenda ibaririza ababo bararungitswe muri iyo ngwano ko baba bakiriho cange baba bakiri bazima. Mu nyuma y'uko rero amabateo menshi y'abasoda b'abarundi akomeje kugenda arahunga akizwa nayo bameze nkuko bikomeje kugenda biragaragara. Turagaruka ku nkuru ziriko ziravugwa ya Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia nkuko amakuru yoma aradushikira. Ya Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia haraherutse kubera inama iremere cane. Amakuru aturuka muri Ethiopia nyene ku mugwa mukuru wa Ethiopia aravuga yuko hari umugambi wo kwisasira Joseph Kabila wahoze arongoye igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wari wapangiwe ariko kandi uyu mugambi ukaba utaraje kugenda neza nkuko bigaragara bivugwa yuko rero byarangiye uyu mugambi uburijwemo. Biravugwa yuko rero ari ingabo zimwe na zimwe ziganjemo iza RDC ndetse n'izindi ngabo zimwe na zimwe ndaza kukubwira muri iki kiganiro. Ibiganiro bya President Donald Trump ndetse na President Vladimir Putin arongoye igihugu cy'u Burusiya birabandanya aho biriko birigirwa hamwe nyene ingene ingwano y'u Burusiya ndetse na Ukraine yohagarara nkuko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Turabigera ko byose ni nako nongeye kubahereza ikaze. Mwiriwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu nitekana umunezero kongera kubana namwe kuri no monesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV. Turabaha ikaze mu makuru agezweho muri uno mwanya kuri wa kabiri higenekerezo g'18 ruhuma 2025. Ndabaha ikaze kuba twumviriza muri mu Burundi mu makaritie amwe namwe ku ma province amwe namwe abari ku mitumba ku micungararo imwe n'imwe
Nongeye kubahereza ikaze kuri mwebwe mwese kandi mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abari mu bihugu by'ababanyi, abari mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda, abari muri Congo Kinshasa, muri Congo Brazzaville kwa Denis Sassou Nguesso, abatwumviriza kandi bari muri Uganda, Tanzania, Kenya, abari muri Zambia, abari mu burengero bwa Afrika, mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika nko muri Mali, muri za Burkina Faso n'ahandi mwese ndabahaye ikaze. Abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose ndabahaye yambu cane. Ari ubwa mbere se ngaha, reka ndagusaba option ndi kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu. Urashobora gupyonda kwanditse sabone kandi kugira ngo ugapyonda ko no hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze kuri mwebwe mwese mubandanya mutwumviriza. Urashobora kugira uruhara mu biganiro byacu unyura aho ngaho muri commentaire cyangwa se mu mwanya w'ibitekerezo, ugaca uratanga igitekerezo cawe bivanye nuko wumvirije amakuru twogushikirije. Ikaze, reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Muri nondwi duhejeje gusozera nibwo harabaye urubanza muri Gasamburamanza nyine nga mu gihugu c'u Burundi. No rubanza rwarabereye nyine muri ibohero rikuru rya Gitega risanzwe rirafungirwamo abantu bamwe na bamwe cane. No rubanza rusanzwe yarakurikirwa n'abatari bakeya. No rubanza rwa Generali Avuye Bunyoni, uyu yarabaye umushikiranganje wa mbere mu Burundi, yararongoye n'igipolisi c'u Burundi nkuko abantu benshi mubizi. Uyu yaragirijwe ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye. Icakora ikegeranyo gerutse gushyirwaho na kigaragaza neza yuko rero uyu Generali Avuye Bunyoni yagirijwe ibyaha byinshi, ariko bikaba bitangaza batari bakeya kubona ubugero yaragirijwe ibyo byaha nyamara agaca arabogozwa mu mabanga yiwe, no wamusimbuye akaba atacyo yigeze arahindura ku byama biravugwa. Generali Bunyoni yaragirijwe kuba rero nyine ari watuma amahera mva makungu canga amadevize ataboneka nga mu Burundi, ndetse n'ifaranga ry'u Burundi riko ryatakaza agaciro ku rugero rudasanzwe. Uyu Generali Bunyoni kandi yaragirijwe ibyaha birimo rero kugerageza guhitana canga kwica umukuru w'igihugu c'u Burundi Variso Ndayishimiye, ndetse no kugerageza kumukura ku butegetsi, kumukorera ikudeta. Yaragirijwe kandi ko atuma ibibazo bigendanye n'ibitoro bikomeza kwiyongera mu Burundi, n'ibindi byinshi bimwe na bimwe bigendanye n'ifumbire, n'ibindi bigendanye n'imigenderanire n'amakungu. Yaragirijwe byinshi, ariko cane haravugwa ibigendanye no gutembagaza ubutegetsi no kwivugana inzego nkuru z'igihugu c'u Burundi. Uyu araburana ahakana ibyo aregwa byose, akavuga yuko ibyo ngibyo atari ukuri, ndetse akavuga yuko nyine ibyo byose ari kumubeshera. Mu ngingo yatanguriyeho nyine muri urwo rubanza yaravuze yuko urubanza rwozasubirwamo, ariko kandi anagaragaza neza yuko afunzwe mu buryo butari bwiza, aho yavuze yuko yifuza ko yofungurwa byo gateganyo kugira ngo abashe kuba yojya kwivuza mu nyuma yuko afise idiabete. Hari amakuru dufise avuga yuko rero bamwe mu banyururu bamwe rero nga mu gihugu c'u Burundi batari kure kuba bajya kwivuriza hanze mu yandi mavuriro, aho bategerezwa kwivuriza nyine muri ayo mavuriro y'imbere mu kasho. Ariko kandi kuri Generali Avuye Bunyoni yarubakiwe ibohero ryiwe uwe wenyine nyine, aho binavugwa yuko adashobora gushira indwi zibiri ataje gusakwa, nkuko byama bigaragara na bamwe mu bakorera muri iryo bohero, ariko batajya bifuza yuko imyidondoro yabo yotangazwa ku mvo z'umutekano wabo. Amakuru dufise avuga yuko kandi Generali Avuye Bunyoni arekuriwe kujya hanze kabiri mu ndwi imwe, ndetse akamara hanze iminota yarugwa muri 30 gusa. Bivugwa yuko kandi atarekuriwe guhura n'abandi banyururu ngo bashe kuba boyaga, ariko kandi bikaba binavugwa yuko rero ku rugi rwiwe haba hariho ingufuri nyinshi, ndetse n'abamucungera umutekano hafi aho benshi. Uyu Generali Avuye Bunyoni ukunze gusakwa inshuro nyinshi, mu nyuma yuko rero aherutse gufatanwa itelefone zibiri, harimwo Android ndetse n'akandi ga telefone gatoya. Kugeza ubu Variso Ndayishimiye yarategetse yuko uyu mutegetsi yahoze ari igikomerezwa mu Burundi agomba kuzagera acungirwa umutekano ku rugero rudasanzwe. Mu nyuma yuko rero yaragiye arasaba ibyifuzo bigiye bitandukanye, uyu Generali Avuye Bunyoni Senare ntayenyuzwa yaraye yanse ko abasha kuba yorekugwa
by'ugateganyo. Ni mu ntara y'Ikese yo kwa gatanu uheze muri indwi iheze duhejeje gusozera kwigenekerezo g'14 Ruhuma 2025 aho General Avuye Bunyoni yari yarasabye sentare nayinyuzwa mu gisata cayo cya Gasamburamanza ko yorekugwa by'agateganyo kubera amagara yiwe atifashe neza abangamiwe. Bunyoni yavugaga ko rero agwaye diabete de type D igeze kure cyane aho yavuga ko imiti ataco ikimufasha kinini cyane. Yanavuga ko rero abayeho yugaranywe agasohorego iminota 30 gusa naho nyine kabiri mu ndwi. Bunyoni yavuga ko kandi atinya ko azohava arapfira nga muri uwo munyururu. Senare yari yaramwemereye kumwishura mu masaha muri 48 nibyo byakozwe ejo haheze. Sentare nayinyuzwa yarashinze ko rero igisabo ca Bunyoni atashingiro gifise. Generali Bunyoni azobandanya gufungwa. Uharasigaye ko sentare nayinyuzwa yishura igisabo ca kabiri. Bunyoni yarasabye ko urubanza rwiwe rusubirwamwo aho azishugwa mu misarwa muri 60 uhereye ku munsi yabisabiye ko nkuko byo mabigaragara. Gushika uno mwanya haragiye harabaho n'imigambi imwe n'imwe yo kugerageza gutorokesha uyu General Avuye Bunyoni ariko ica iraburizwamo ndetse abo umuryango wiwe bamabiyamiriza ingene uyu wabo yoma arafunzwemo. Mu nyuma y'ikimba ingwano zibandanya mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, imiryango myinshi y'abasirikare irabaza ababo ko bo bakiri bazima. Intambara iyo mu ndwi iheze muri Sud Kivu na cane muri teritwari ya Karehe yarahitanye abasirikare b'u Burundi batari bakeya, abandi barafatwa mpiri canke matekwa. Hari n'abandi bakiyerera nyine mu mashamba kugeza ubu ngubu batazwi amakuru yabo. Icibabaje gusumba nuko rero mu gihe co guhunga hari ibiziga byinshi by'abasoda byaratawe aho rero bogwaniye. Niyo mpamvu hari imiryango myinshi ica iratubaza isaba yuko rero twayifasha kubaza amakuru y'ababo. Benshi muri iyo miryango bararonse urukuru ko rero ababo barapfuye ariko nta amakuru nyine ajyanye n'ababo dufise. Imiryango y'abo basoda irasaba abogira rero agakuru kabo kubafasha kubamenyesha nyine kubigendanye n'amakuru yabo. Hari bamwe rero bamwe twabashije kuba tworonka amakuru ya amazina yabo canga imyidondoro yabo. Uwagira amakuru cane nk'abari muri Kivu y'Amajyepfo canga habereye ngwano yoza gutanga inyishu canga agaca araturungukira amakuru. Umusirikare Michel Ndayiragije aravuka ku mutumba Murinzi ni muri komine Murinzi ni mu ntara ya Muravya. Hari Caporal Chief Jean Claude Kagwiza aravuka ku mutumba Nyamagandika komine Mukebuko ni mu ntara ya Gitega. Hari umusirikare Focus Ndayishimiye. Hari umusirikare Judas Langabiye aravuka ku mutumba wa Nyange komine Butaganzwa intara ya Rwigi. Hari umusirikare Oscar Shemezimana aravuka ku mutumba Nyarurambi komine Gatara ni mu ntara ya Kayanza. Hari umusirikare Charles Nkeshimana Batazira Kagabo aravuka ku mutumba Bihanga komine Matana n'intara ya Bururi. Umusirikare Claude Nirenganya aravuka muri komine Gitobe ni mu ntara ya Kirundo. Umusirikare Viatieri Ruberi Ntwari aravuka ku mutumba wa Burambana komine n'intara bya Muravya. Umusirikare Onesme Nahimana aravuka ku mutumba wa Rusagara komine Kigamba n'intara ya Cyankuzo. Naho imiryango yabo yaronse amakuru rero avuga ko bapfuye, twebwe ntitwoshobora kubyemeza nyine nkuko bigaragara. Abo bafise amakuru rero akwiye bo dusangiza kugira ngo tuyasangize kuri iyo miryango. Icyo tuzi nuko rero abasoda b'abarundi bari ku mapozisiyo menshi nga muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ingabo za MTC zerekezaga nyine muri Kivu y'Amajyepfo zibandanya zirafata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Bivuga ko abasoda b'abarundi baragiye barahunga bamwe ariko kandi mbere yuko icyo kibuga cy'indege gifatwa harabanje kuba ingwano ziremere cyane nyine cyane muri teritwari ya Karehe. Abivugwa yuko nyine harabayeho ku gitero ca mbere Burundi burasubiza inyuma umuhari wa MTC, maze umuhari wa MTC uza kugaruka n'ingufu nyinshi maze uragaye bitero ku Barundi. Abarundi barahunze, ni nabyo byatumye bahita bivana no muri icyo kibuga c'indege. Amakuru dufise aravuga yuko rero habe ari bamwe buriye imiduga ya gisirikare baca barahunga
abandi baraguye aho ngaho, abandi baca barakomereka. Biragoye rero kuba womenya ingene y'ibitigiri by'abasoda baraguye nyine hafi aho. Ku kibuga cy'indege cya Kavumu cyarafashwe na MTSR kwa gatanu uheze genekerezo rya 14 Ruhuma 2025 hagakurikira igisagara ca Bukavu. Abasoda b'Abarundi bariko baraca rero mu bihe bigoye cyane, uretse ibyo bapfuye n'abafashwe miri, abandi baramaze imisi yose mu nzira bagana Uburundi. Abitwa ko rero bageze kure ejo ku mugoroba bariko begerereza nyine Kamanyora nkuko amakuru yoma aradushikira. Ni hafi y'urubibe rw'u Burundi. Hari abandi kandi bavuga ko abatakaye batazi iyo bageze, bose baravuga ko bafise inzara idasanzwe. Haravugwa ko hoba rero hariho batayo zibiri zoba rero zifise ikibazo caho baca kubera ari ibibanza biri rero mu minwe ya MTSR. Mu gihe ibintu byoguma rero bimeze gutya, hari ikibazo gishobora kwaduka ca batayo zibiri ziri rero muri Haute nkuko byuma bigaragara kugwana na Ibara be na FNL ya Nzabampema. Izi ziri rero muzishobora kugira ikibazo cy'inzira nkuko byuma bigaragara. Hari amakuru kandi avuga ko abasoda b'u Burundi bahavuye banka kugwana bonyine nyine kuva muri Karehe ifashwe. Baravuze ko batabona ico bariko barapfira, mu gihe rero abasoda ba IDC batari bakeneye nyine kugwana, maze barahitamwo rero nabo guhunga. Ni gutyo rero nyine igisagara gihambaye nka Bukavu cyarafashwe atangwano ibayemo. Mu ntango y'indwi iheze, Musenyeri w'Imuyinga Yoakimu Ntawondereye yari yaratanze impanuro ikomeye cyane. Yarasaba abategetsi kuva mu ngwano bagashira imbere rero ibiganiro. Yari yaraberetse ko rero Bukavu na Buvira zigerera gufatwa na MTSR. Yanabaciriye akagani ati wonga kugarura rero impene ikiri hafi yo mara kurenga umurambi ukabira nkayo. Perezida Evariste Ndayishimiye we aho kumva akamo nkuko byuma bigaragara canga se aho ukumva ibyumviro by'abanyagihugu yaragiye mu Kirundo guhaya nyine ingene azogwana n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda akagitsinda. None ca kibazo kirahindutse. Hazohava rero hakenegwa ibiganiro kugira ngo abasoda bose batahe amahoro. Aho rero nyine ntituzumva abafashwe batazwi ibitigiri. Hari ikindi kibabaje cyane, ingene ibindi bihugu byose byaganiriye kugira ngo bihabwe rero ibiziga by'abasoda babo baragiye baragwa muri uru rugamba, maze bigatahanwa mu gushinguranwa iteka. Uburundi bwa Evariste Ndayishimiye ntibusubira gusaba ibiziga by'abasirikare babwo. Abafashwe nabo nyine barabihakana ngo ni abaroberi cange abanyamahanga. Ni akambaro k'ibara nkuko bigaragara. Mwarabonye ibyabaye kuri leta ya Afrika y'Epfo ndetse na Malawi ndetse na Tanzania. Barafashe ingingo yo gufata bamwe rero nyine mu basoda babo baba arakomeretse ndetse n'abandi barahabwa ingingo yo kugira ngo bajyanwe mu bihugu byabo. Ariko gushika no mwanya amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aratugeraho, aravuga yuko mu Burundi ata mutegetsi numwe atekereza kuba yojya kuganira n'umuhari wa MTSR kugira ngo bace barahabwa ibiziga ndetse n'inkomere zabo nkuko biriko bigaragara. Twerekeze i Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia. Amakuru ariko araturuka muri Ethiopia mu mugwa mukuru w'icyo gihugu aravuga yuko nyine hari umugambi wo kwisasira Joseph Kabila aho zarongoye cyangwa se aho zari perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wari wahapangiwe gusa birangira uburijwemo. Byarabaye mu mpera z'indwi iheze nyine ubwo i Addis Abeba haraberaga inama isanzwe ya 38 y'abakuru b'ibihugu n'amareta zigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Amakuru rero avuga ko ubw'inama yarimwo iba inzego z'ubutasi za RDC zari zamenye ko Kabila nawe yari muri Ethiopia nkuko bigaragara.
RDC muri iyi nama kandi yarahagarariwe na minisitiri w'intebe cyangwa umushikiranganje wa mbere Madame Judith Suminwa Tukuka bijyanye rero no kuba perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yari imunici mu gihugu c'Ubudange aho yari yitabiriye inama mpuzamakungu yiga ku mutekano mu isi. Iby'umugambi wo kwivugana Joseph Kabila byaramenyekanye ubwo hamenyekanaga amakuru yuko hari itsinda ryiswe iry'abamenyesha makuru y'abanyekongo barimo rero abo muri presidence nabo rero mu biro bya minisitiri w'intebe bari bagiye Addis Abeba barangiwe nyine gusohoka muri hoteli barimo n'inzego zijejwe umutekano muri Ethiopia. Ibiro ntaramakuru by'abongereza AFP byaratangaje ko nyine mu byakurikijwe mu byakwirakwije mu makuru yakomeje kugenda aravugwa cyane cyane ku rubuga rwa X yitwa Twitter, ibyavuzwe byunzemo ko muri abo biswe abamenyesha makuru n'abagerageje nyine kuva muri hoteli bajya gushaka ibyo kurya cyangwa imiti barasabwe kugaruka mu byumba byabo ndetse bacungishijwe ijisho n'ababikoramo. Amakuru avuga ko abari biswe abamenyesha makuru bari ntasi zari zoherejwe kwivugana Joseph Kabila. Perezida Tshisekedi nyine ubwo yari imunici mu gihugu c'Ubudaje yarashinjije uwasimbuye ku butegetsi ko ari we utera inkunga umuhari wa MTSR ikomeje gukubita ababaza ihuriro ry'ingabo za leta bahanganye mu ngwano. Ibyuko abari biswe abamenyesha makuru mu biro bya Tshisekedi bari intasi zari zohereje kwivugana uyu munyepolitike bishimangirwa no kuba kandi ririya tsinda ritari ryaragiye imunici aho Tshisekedi yari ari ahubwo rikajya i Addis Abeba muri Ethiopia, mu gihe kandi itangazamakuru risanzwe rigendana n'umushikiranganje wa mbere Suminwa naryo ryari rihari muri iyo nama. Amakuru avuga ko kandi abari biswe abamenyesha makuru ba Tshisekedi batararaga hamwe n'aba minisitiri cyangwa umushikiranganje wa mbere ko ahubwo bari biswe aba president babanaga n'abakomando batanu b'abanyafrika y'epfo ndetse n'abandi bane b'abanyekongo nabo nyine bari bambaye nk'abamenyesha makuru. Bivugwa nanone ko kandi abo bose bakigera ku kibuga c'indege cya Addis Abeba bahinduye amazina kugira ngo badatahurwa cyangwa se batagira ingorane. Umugambi wo kwivugana Joseph Kabila, amakuru avuga ko kandi wapfubye ubwo bamwe mu bakozi b'ubutasi bwa RDC bagikunda Kabila basabaga inzego zijejwe abinjira n'abasohoka muri Ethiopia guhata ibibazo abantu bari binjiye bise bamenyesha makuru ba RDC, bagasanga harimo rero abavuga icyongereza gusa kandi mu kubabaza bitwaje bamwe rero mu bazi neza indimi ziringara igifaransa n'ikiruba zivugwa cyane muri Kongo. Izi ndimi zabananiye rero kuvuga n'indimi zabananiye kuvuga ibyatumye batahugwa ko atarabamenyesha makuru. So bwa mbere Tshisekedi yarageze Kabila majanja kuko rero no mu mwaka uheze iharara mu gihugu cyo Zimbabwe kwa Emerson Mnangagwa harabereye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa SADC, nabwo rero yohereje abantu bo kumwivugana birangira bafashwe matekwa. Amakuru avuga ko ibyabereye Addis Abeba muri Ethiopia nyine byaratumye nta mumenyesha makuru n'umwe ufise passport ya RDC wemererwa kugera ahaberaga iyi nama ya EO. Ikindi mu nyuma biza kugaragara yuko n'abari biswe abamenyesha makuru b'umushikiranganje wa mbere ari abanyafrika y'epfo bariya bose baracyafungiwe ngaho muri Ethiopia. Mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu ababandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubatigura tukabashikiriza ngako niyo marisha kure ya Burundi News TV. Tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi biriko biravugwa, mukomeze kugira ibihe byiza.